Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane ko Imana isubiye kuronka akanya nkaka kugira ngo dusangire isengesho. Rero ijambo nifuza ko dusengeramwo Imana numva ishize ku mutima wanje ni ijambo ryo kwizera. Haleluya, haleluya. Wizere, usenge wizeye ko ibyo wabwiye Imana canke ibyo yakubwiye ko izobishitsa. Haleluya. Twizere kuko kwizera kenshi na kenshi hari aho usanga dukekeranye ntitwizere, ariko umuntu yizeye by'ukuri ashima Imana karindira ategereje ko ibyo Imana yamubariye izobishitsa. Haleluya. Akaguma ashima ko Imana yumvise. Haleluya. Reka dubanze dusoma ijambo ngomba ko dusengeramo. Kandi harahiriwe wewe wizeye kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Amen. Haleluya. Wewe wizeye ko ibyo Imana yakubwiye ko bizoshika urahiriwe. Haleluya. Kuko hari ibintu Imana ibwira umuntu agatangura kwiyumvira inzira bizocamo, akavuga ati none ibi bintu nk'ubu dufata nk'igihe abana ba Isirayeli bari bagiye mu gihugu CANAAN bavuye muri Egypte, bashitse ku kiyaga gitukura, baravuga ati Imana yatubwira, bavuye banezerewe baryohewe baririmba, bagiye mu gihugu gitemba amata n'ubuki, bafise umunezero mwinshi. Ariko bashitse imbere y'ikiyaga baragize ubwoba, ukwizera kuratakara. Haleluya. Ukwizera kurahera. Ariko Imana ishimwe ko hariho umugabo w'Imana yagumanye ukwizera. Haleluya. Agumana ukwizera, hama Imana imubwira amastrategie yo guca muri iyo nzira. Rero nawe uyu munsi hari igihe ushobora gushika ahantu ukabona uti none bimwe Imana yambwira bizoshika gute. Saba Imana iguhe kwizera canke iguhe strategie y'ingene ushobora guca ahantu haguteye ubwoba. Haleluya. Imana ikibwira Mose ati Mose, rambura inkoni yawe, rambura iyo nkono ufise, wirambure hejuru y'ikiyaga. Ikiyaga cyagize iki? Kigabuyemo kabiri, hama isi iraduga. Haleluya. Burya hose aba ari ndende bantu bima, ikiyaga kiba ari kirekire. Ariko Imana kuko ijambo ry'Imana, nta jambo Imana ivuga ribura ububasha. Yavuze ati nzobajana, nzobashikana. Isi yaribwira iraduga, abana b'Imana barajabuka. Rero nawe uyu munsi ushobora kubona ibiri guteye ubwoba, ushobora kubona tanzira. Ego birashoboka n'ukuri. Haraho baza ati none iki kintu Imana bizogenda gute? Nta jambo ry'Imana ribura ububasha, kandi arahiriwe uwizeye ibyo Imana yavuze ko azobibona. Haleluya, haleluya. Arahiriwe uwizeye ko ibyo Imana yamubwiye byose ko bizoba. Iri jambo yari Mariya. Mariya urumva bamubwiye ko azosama inda, azovyara umwana w'umuhungu. Ndati none ibi bintu bizoshoboka gute? Ntaramenya icyitwa umugabo. Ariko acavuga ijambo rikomeye ati arahiriwe uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Urumva Mariya yaravyizeye, ntiyabikekeranije. Amen. Kuko azi neza ko atajambo ry'Imana igira iki ribura ububasha. Rero nawe ibyo wabwiwe n'Imana uri mu masengesho, komeza uvyizere, uvuge ngo Mana ndazi ko wambwiye, kandi ndazi kutabesha, kandi ndazi kutananirwa, kandi ndazi kudacererwa. Isaha yawe igeze, iraseruka, uraseruka ugashitsa ibyo wavuze. Reka rero dufatanye nawe nanje, dufatanye dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo, wewe uvyagiye ahera hahera cyane, wewe ugirira neza abakwambaza n'abagutabaza. Duciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi musha, tuzanye amashimwe yuzuye imitima yacu, tugushimira mwami Imana ko tugufise nk'umuvyeyi,
tugufise nk'umuvyeyi adukunda kandi atwitaho, kandi nkaba nzi neza ko umugambi ufitiye abana bawe mwami Imana ni umugambi mwiza, so w'ivyago habanamba ariko n'uw'amahoro. Kandi nkagushimira se murengezi w'ubugingo bwacu ko iminsi yose uduha amasezerano, kandi ayo masezerano ukaba udashobora kwivuguruza kuco wavuze, ntubesha mwami Imana. Hariho n'amasezerano dusangiye nk'abana b'Imana bakwizeye, kuko ijambo ryawe riravuga neza ko umugabo n'umugore ari umuntu umwe, kandi umugabo yezwa kubw'umugore. None ndasenga nsengera abagabo bana bafise abagabo batarakizwa, ndasaba za mbaraga zawe mwami Imana kubamanukira bose aho bari, kugira ngo umuco wawe barasire bakugwe mu mwiza wamurikirwe n'umuco wawe. Ndakugomorera ivyimviro vyabo Mana, ndakugomorera imitima yabo Mana. Iyi mitima ikomantaye nk'amabuye ndasenze ngo uyoroshe wewe, nta na kimwe kikunanira ndabizi mukunzi mwiza, uyu userutse uhindura ibintu. Hari umukozi w'Imana yarakomantaje umutima kandi azi ngo ariko akorera wewe. Sawuli yagwanye ubwoko bw'Imana azi ko ariko agwanirira amategeko y'Abayuda, ariko ntiyamenye ko ariko agwanya wewe. Ariko igitondo kimwe ngo ariko arapfuhagira i Damasiko agiye kwica abana b'Imana, ahura n'imbaraga zawe. Umuco wangu uramurasira yumva ijuru rivuye mu ijuru ngo Sawuli Sawuli kw'impigiriki. Uwo munsi nyene yikubise imbere yawe, uramwemeza ahindukiye igikoresho c'icubahiro. Natwe mwami Imana turasenga tugusaba abacu batarakizwa, abagabo bacu, abana bacu, abavukanyi bacu Mana, ndasenze ngo izo mbaraga nyene zakoze kuri Sawuli reka zimanuke zibakore ko zibahumure, babone urukundo rwawe banyimbabazi zawe nyimbaraga zawe. Mwizigirwa mwiza nta na kimwe kikunanira ndabizi, kandi iyo userutse ntaco kuzimira. Seruka 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 ukore ku mitima yabo ikomantaye nk'amabuye, kandi uravuga ngo uruvyaro rw'umugorotsi rurahezagiye, kandi niwe uruheruka gwigishiriza wewe ubwawe. Seruka utunganye abahungu n'abakobwa bacu mwami batarakwizera, kuko twaramenye ko ibanga rikomeye mwami Imana ari kugendana nawe, kandi uravuga neza ko ukwizeye utazokwigera umureka wenyene. Mana yanje mwami Imana, seruka seruka ubohore kandi ukize imitima yose mukunzi mwiza, iyo mitima yose ikomanta yoroshe yizera umwami, kuko Yesu aravuga ngo hendika umuryango ndiko ndadodora, ngwemera wese kugurura ngo kakagura umutima wiwe ngo nande ndinjira mbane nawe. None ndasenze, oh haleluya, ugendagende mwami Imana kubavukanyi bacu, ku nshuti zacu batarakwizera Mana, bamenye ko uri wewe mwami w'amahoro, bamenye ko uri wewe mwami w'ubwiza, mwami w'ububasha, umwami mwiza, umwami agirira neza biwe Mana, kutakugira uruhombe bukomeye. Nico gituma senga nkwinginga kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, wempera iryo wavuze rishike mwami Imana. Haleluya, uravuga ko nihagira umuntu umwe kumenya mu muryango n'abandi bose bazokwezwa kubwiwe, ubatunganye ubahingure kandi ubahindure babemwe ibikoresho byababe ibikoresho by'icubahiro kubw'ubuntu bwawe. Kandi mwami Imana turasenga dusaba n'amahoro, dusaba umugisha mu gihugu cacu Mana yanje mwami Imana. Reka amahoro yawe baganze, reka umugisha wawe umanukira igihugu cacu mwami. Bwa butunzi baduhishiriza ubusero ndetse guhora ku ngoma, uduhe ibikwiriye n'ibikerewe kugira ngo abana bacu mwami Imana n'abavukanyi bacu babeho badasuhuza umutima. Uri uwo kwizerwa ndabizi Imana, urumva urabona kandi urakora, kandi ico nzi neza ntakekeranya nukuri nyuma y'ijambo ryawe, nukuri nyuma y'isezerano ryawe. Ndazi ko hari amasezerano menshi bavuze kuri kino gihugu, rero turayategereje mwami Imana, ko tuzi kutabesha, tuzi kutananirwa, kandi igihe cyawe kigeze useruka ugakora kandi ugatabara. Mukunzi mwiza wumva uri mwijuru ku ntebe yawe, utugirire neza, ushitse ico wavuze, kuko nta jambo we ubwawe wivugiye, haba iryo wavugiye mu ijambo ryawe, haba iryo watumye abahanuzi bawe, nta jambo wavuze ribura ububasha, nta jambo wavuze ribura imbaraga zo gukora no guhindura ibintu. Wemere mwami Imana uduhindurire ibihe, unezereze imitima y'abagutegereje bose mwami, abahungu n'abakobwa bawe ubagirire neza wa Mana we. Erega wewe ntumeze nk'abantu ntunanirwa, erega wewe ntaco guhagarara imbere, uri umwizigigura gahezagirwa. Haleluya haleluya. Umuririmbyi we yavuze neza ngo mbega urukundo rwawe gogereranywa n'iki? Nta na kimwe mwami, ntari userangurika, oya ntiruserangurika. Urukundo rwawe rurahebuje, imbabazi zawe zirenze uko twebwe twozivuga n'ingene twozimenya. Ubabare abantu bawe buri munsi. Oh haleluya. Mana yanje mwami Imana, erega nta mavi yagufukamiye azokwigera kogwa n'isoni, ntituzomaramara ko tuzi neza kuri mu ruhande rwacu, nta nuwagukoreye ngo yikorera amaboko ya mwami Imana. Tuzobona kugira neza kwawe mw'isi y'abariho, tuzojya n'ibyiza byo mu gihugu, kuko ari umugabane wagukunda n'abakwizeye n'abagutegereje. Turagutegereje mwami, turagutegereje data, turagutegereje nyene ibihe, nyene amahoro,
nyene ubwiza nyene ubutware nyene kugororoka kose turagutegereje umuririmbyi niwe yavuze ngo mwami ndategereje kwakira ico wambwiye ngo ni kenshi nakumvise umutima wanje urakwizera nanje ndakwizeye mwami kw'ivyo wambwiye byose uzobikora kw'ivyo wasezeranije byose nzobibonesha aya maso kuko wewe uri umugwaneza kandi uri umunyabuntu wewe ntunanirwa mwami Imana kandi urukundo rwawe mwami nukuri ntawe rutagerako rero umuvyeyi mwiza ndagushima kandi ndagukunda uri uwo kwizerwa kandi uri uwo kwizigirwa ukomeze kunezereza imitima y'abana bawe mwami ukomeze kubihishurira bakomeze kubona ibyiza bigukomakako urakoze icubahiro cose n'amashimwe yose akugarukire mu izina ryawe ryera senze nizeye ko vyumvise amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.